jewe murabona amaze igihe ngo ndiko ndazunguruka mu Burundi ndaba situation y'abene gihugu ingene bameze. Hari umuntu arigira ateka umutwe ngaha ndabona incabwenge zirimo. Murateka umutwe igituma uno munsi uwahora yitwa umukire ari wavuga ko ari umukene, uwahora nawe ari umworo babarimye nawe agaca avuga ko yatunze. Ubu hari imigwi ibiri. Kera umukire yari umufonctionnaire, umukene na umworo yari umurimye. Urabona ingene barimye bari areze, siko mubazunguruka mwe mukabara bari areze. Iyo mubonye ututuzu tw'amabati, irya nzu ubona ni dividende. Ntushobora kubaka inzu warayusa uja kugura amabati utagira ivyo urya ntibikunda. Irya ni dividende. Uruhigi rero rwarahindukiye. Muri higira mumenye igituma. Jewe igituma ndabimenya umunsi umwe ndumushikanganje w'intwaro hagati inzara yarigeze gutera. Yari yateye mu 2007 inzara mbi. Bituma urumva umushikanganje w'intwaro hagati burya abantu ntibaramenye umushikanganje w'intwaro hagati wariwe. Burya ni directeur général des ressources humaines. Ntimuze murondere n'ibindi. Umushikanganje w'intwaro hagati ni directeur général des ressources humaines. Hanyuma rero turiko turava muri irya nzara ncanagiriza ko abarimyi aribo barya nabi. Ndiko ndabamobiliza mwebwe murya nabi nico gituma mudatunga. None niko 80% y'imishahara y'abafonctionnaire aja mu ndya. Ni kuko inje mu barimyi nteranije iyo mishahara no kuvuga abarimyi bari kuba batunze. None kubera karibo boro Uya kugira utorese sibaza kwiga ikibazo. Kubera ikaraboro ayo mahera 80% de salaire aja muri mwebwe abarimyi. Kuko ntimubibaha ku buntu. None ko ntayabona muguba muri aboro. Ico gihe niho nako ndabivuga. Ubu uniho ngarutse mbonye abarimyi basigaye bubaka inzu z'amabati bafise amamoto ntangura gusubira kwiyumvira nsubira inyuma. Ncasanga ikiguzi umuburimyi abo bakire batanga ifaranga n'imeya. Finalement ce n'était pas 80%. Je urumva nakwarikiye ndaba umuntu ivyarya. Kumbe umurimyi yarari makarima hectare ntaronke n'ibihumbi 10. Nuva babironka ku buntu. Imbegete y'ibijuma kagenda uyikoreye bakaguha amahera atarenga 5 10. Gebayi bavyita ingorane. Hanyuma rero ayo yandi mahera yacaja muri rixe. Nico gituma umufonctionnaire yitwa umukire kuko niwe yari capable yo kunywa kiyeri, akaba capable yo kugura ikinga. Hanyuma mu ukwisi hinduka umurimyi ahava nawe ari hagaciro. Yiha agaciro rero atangura kwiga le coût de production imeze gute. Waba fonctionnaire cette fois-ci ya 80% acayijana gusuma ingya. Cette fois-ci asanga amwe yo kugira rixe vya biyeri ni 20%. Yahuranywa amacupa 3 acasanga anywa rimwe acavuga ati ubukene bwanteye. Muga ntiyigera amenya ko kare yari yarariye umurimyi aramumara. Muribuka hauza 2020 umugabo yarava muhira afise inkoni ashoye inka ataziyo yororewe. Ashoye inkoni agenda hajya impande y'isoko kwibuye niho hari isoko y'inka ikomeye cyane ngaha muri Rutegama ca Kiganda gutyo. Ni hagati ya Rutegama na Kiganda. Wewe ushoye inka we wayoroye ushoye ati zana iyo nka ni jewe ndayishora si wewe. Agaca bari wayishora mu isoko bagaca bayigura 600. Agaca kuzanira 400 nawe agatwara 200. Ku munsi agaca taha agaca twara 200. Umunsi agatahana umuriyoni. Agaca yigira kwirigara kinywera ibiyeri kuko yindi soko izorema. Akumva ko ari umuntu w'umugabo neza gushora inka utigeze umenya niyo yororewe. Hanyuma bamurimye aravuga ati no uyu muntu exploitation de l'homme
kuva ubu rero nanje ndasa ubushikiranganje bw'intwaro hagati bucabwirukana abakomisiyonere bose baca bavuga ko ari abakene babaye abakene uwo muntu yari atunze atarakiwe yigira akora ari ukurya umukozi ivyo vyarabaye umukokayi je mbwira jewe nirirwa ndarima ubu ngira nje muri afere ngiye kurira bisi nkabanza guhemba umukokayi yirirwa yicaye kuko ajyanza gutanga umushoferi acakura agahako kaye yiyicariye umunsi umwe hariho umukokayi yanterefonye kuko abakokayi jewe barabajama aranterefona acambwira Mutama ndaba ukuntu wongira erega ubukene buramaze ntigute ngo ntuzi ko badukuye mu kazi niwe wakora iki ngo nari umukokayi ako karakazi nje ndamubwira nti none igihe babirukana barabatsa amahera mwari mumaze guca aho mwari mumaze gutwara barayabatsa ngo ya wararose umutahe rero genda ukora ubu niko nace ndamubwira wararose umutahe genda ukora ubu umutahe wironkeye ku buntu ata effort nimwe kugenda je ukamenga sishobora kurira bisi atafashe ukuboko kandi shobora kuyurira agaca avuga ngo mpemba ngo namwurije yamaye nkamugeze umuntu w'umugabo akomeye regiye niyo tere twashikiyemwo je rero ngira ngo no kubera byose baca bavuga ngo never nico gituma mfata uwo mwanya nkiyumvira kugira amenye ico nja kwigisha abene gihugu nk'ivyo usanga mutari bwavyige ngo mu birara igituma uwahora ari umukire uno munsi ari wavuga ko akenye uwahora nawe ari umworo ugasanga nawe akaguru yageretse ku kandi ariko yingwara kaye ubwo rohigi gwahindukiye gute abagabo bagwiza tunga uzawuva ko bavuga wa muhungu we ngo turiko tujya mahitira ngo nepfa ntiyari bwaze ngo ubu turiko tujya mahitira none mwari bwabone ko abarundi bose wari wose ashaka kwiba agahinyuza je ndabereke shora ikintu kwisoko uzubona neva ni waje kukigura akakwaza bonangahe ukabona ko agiragura ico bagurisha 5,000 ntuco uva ngo 10,000 none nturumusoma urumva ntugurishije igicuruzwa ucuruje umuntu nuvuga esprit niyo kurya uwundi none iyo uwo muco twawukuye amaja ngo ko ari naka naya uwo muco twawukuye amaja je natumye umuntu kwisoko genda ngurire iki baramukurikirana basanga azanye wanje uwo muntu yaridoze ngo ngo sinamenye ko giye kwa general ngo hajya sinabona na 5 ndyako yaridoze iyumvira kwidoga ngo ntiwivye ntuze nukubera vyaragiye mu muco vyaragiye mu muco iyo rero utwawe n'umuntu afise uwundi muco aragukatisha gushikaho umutwe wawe wose ugenda wari umuntu w'intungane wari umeze neza bikabura udubi nico gituma n'umuntu mubujije kwiba mu mutwe atereza kwiba ubumwishe hoye abashinga amateka umunsi umwe nabagirishije koza rimwe ndababwira nti nta muntu amerewe neza nk'umushinga amateka umushinga amateka niyo yifitiye idiri agenda ahava aja kuraba ibiraya vyiwe ko bibagaye acabwira uwundi ngo uraza kuserukira mpora mumari kabiri ntuba waserukiye uwundi ko ntarabona president de l'assemblée aza kubaza ngo we ngo userukiye ari mu bitaro wapi mpora mbona ingene muhenda na mutelefona ngo yango wingo wonani wingo dufashe yibereye kwidiri je narabaharuriye ndababwira nti je naharuriye abashinga bateka nti umenye yuko wewe uzohembwa 1,180,000 zitarenga kuri manda yawe mugaga cagenda gufata credit dosa 20 million ngo aje kubaka inzu iyo nzu urumva amahera yo mubereye mutahe agiye kubaka inzu iyo nzu agacaheza manda isakaye gusa ari kigangara isakaye gusa ya mahera yiwera yamaze afise ikigangara c'inzu nico gituma caca kugwana ngo ubu nyene nyongera manda handi hoho ndapfuye yanzo yanje
hariho umushinga amateka namubwiye nti ubu nyene genda uharure amahera uzohembwa mu nama nshinga amateka wicare uyaharure hanyuma uca ugenda usabe credit uca utanga urukore inzu yawe iyo nzu ubamwo gumuba muri iyo hanyuma uwo mutahe uzoheza manda uwo mutahe wawe usanga ayo mahera yose wahembwa ari hari naramucunga kwere kandi yahejeje manda ameze neza no bameze neza mugabo urumva wewe namuvuze ndagucunga hamwe bahora baca ngo credit y'imodoka namubwira nti gura akaduga kakandi kagugwa make kakubera umutahe ukaja kugura ngo ngira ngo uruduga ayo mahera azogupfa kubusa kubera iki rero ivyo byose no kubera tutagira esprit yo kuraba iyo uja utegeza kubona iyo uja kugira ubone iyo uja banza uraba ingorane zahuri ubanza uzige zose utisha aha hantu ntaho nshaka hameze kujya none nzo hashika gute uwo mutahe mfise no munsi ntiwombera umutahe wo gushikayo